turacari jewe yo nuriye indege mvuye mu Burundi nkagenda iyo ngeze mbona hari ibintu vyagutse ibidome vyinshi mugabo nagaruka mu Burundi nkorokeye ajya ku kibuga cy'indege nsanga turi muri murono umuzingi zero bawitanga iki ubusa je nababwiye programme y'imyaka 500 aha ndimo ndubaka ibintu byose ngezeko ni fondation no kuvuga nimba Gatabazi yubatse iyi fondation umusingi akayubaka akavuga ati fondation rero je ndayigejeja ndirenganiye umuryango wiwe ari wo muryango wanyu utuza kubomora mbe babomora gute babomora uku gukurikira baca baza ngwemwe mbe murabizi mbe iki ngo ikigumbe ngo ni gitoyi ngo cyangwa ngo ni kinini ngo reka nitwo kigabura ngo bikunde ngo reka tukigurisha tugabura amahera babariyo bagabura ayo mahera rero bagabuye nimba iki kintu cyaguzwe miliyoni baza kukigurisha 10,000 mwumvise ko bamaze guhomba bamaze guhomba 900 none bazosubira ko yagera kujyana barazi je yone ntayakuye barazi kuntu nayarondeye ntabyo bazi mugayo baza buririrako bakaca baduza bogeze ku kintu gikomeye muzoze rero muraraba abana babatunzi iyo abatunzi bagiye baca babomora mbe hahomba ubwa mbere wa muntu yabitanguje naho ari mu kuzimu yahomvye kuko abana biwe bazoza baravuga ngo barimo barasabiririza ngo umugabo avyarimbwa ngo urazi ujya mwana ngo se wiwe yari umuntu akomeye nabyo murumva ngo umugabo avyarimbwa igikurikirana iki babakoze je nahora nkoresha bose baca bazinga tyo karaba yarapfuye kwe none umuze yaragiye ahora dwakazi kaba gahagaze ikigira kandi leta ibihombye yama tagisi ya urironga pwe acahagarara none wumva tuzotera imbere gute uje kwiga ibibonobono muje kwiga ibyo byose ndimo ndababwira ubwo n'ubutunzi bukomeye wifitiye ibyo gusa mu mutwe ubutunzi usubira hamwe mwavuye ntimuhagaye hajya niho hantu hagukujije niho hantu hakugize uwuri niyo n'umukuru w'igihugu hajya niho hakugize uwuri muri irya tongo rya so na sokuru nirya kugize ukuri subirayo ugenda uritegure hanyuma rero ukuritegura niko babakoze baza kugukorera igihugu kibakiramo kiratera imbere kuko wabahaye akazi babandi yamahero uza kuzotanga wimbuye wamwe mugiye kugurisha uzobora murafasha igihugu gutera imbere nabundi turakoze uko tuguma muri wamu zingi Nkundire ndakuramutse gukurikira inkuru n'ibiganiro amakuru n'ibindi bitandukanye tubashikiriza umunsi ku yundi ni Fulgence Mika nk'ibisanzwe kandi subscribe utarayikora ukande like ushirimwe comment yawe maze dukomeze kubana gatano kuri kagenzi kako uyu munsi rero sindabarambira ariko naganda bibutse yuko twihaye ihangiro yuko umujene wese cyangwa gwaruka rwose rufise imigambi rukeneye kwereka abatandukanye ko tuzobafasha kugira ngo bashobore kubibona aha rero turi neza na neza muri komine Bwambarangwe muri mu ntara ya Kirundo aho abagize koperative Kibonobono Oil bari bagiye kurahura ubumenyi hariya aye kumwe mu bagwiza mbuto ba mbere igihugu cy'u Burundi gifise kuko neza na neza muri 10 ba mbere arimo kandi asanzwe akorana n'ikigo cya leta kijejwe kugwiza imbuto zirobanuye izabu uyu mugwiza mbuto rero yarabasiguriye ibintu byinshi bitandukanye abereka n'ibitegwa bitandukanye ndetse abigisha n'ibitari bike bishobora kuzobafasha kugira ngo imigambi barimwo yo kurima ikibonobono no kugwiza ibitegwa bitandukanye igende neza bana natwe muri no video uraza gutahura byinshi aha rero urabona ko turekeramo n'ibibonobono ubu tuzokongeramo n'ibindi tuvange hanyuma tse dushiramo ubwo buhinga bwacu dukoresha bice bibifu bana nkugana ari natinye nabe ko ikubona ibimaze iminsi 3 urabona ukuntu byari babyamaze nase mu ibyo bintu iminsi 3 nako byatangiye kubona ubwo rero urumva
ubu ni wa mwavu dukora mu minsi 15 bakaba kuwukoresha twakoresheje ubuhinga bw'ibintu byitwa ibibonobono. Hanyuma rero kumva ngaha ubusanzwe ibyo nigisha sinigisha ndimo ndaraba birunzuye ngaha mu memoire yanjye iri ngaha mu mutwe. Umva rero ariho igihe kimwe numvise abazungu ngo arutuma bajya badushiremo ngo tuzoba turatuma twumva ibintu byose. Rero ibintu by'uburimyi, ibintu by'ubworozi nta kaye ntora sinza kurabamo, ni pratique. Turi kumwe rero mubimenye munabimenyere. Ibi murumva ni ibintu by'akanya gato, murandika mu ncamake uko mwumvise. Mugabo kwiga hano iwanje umuntu yiga ukwezi akaronka certificate y'ikintu yakurikiranye, kandi kugira ngo ironke impamvu mugira ngo ni igitabo birakugora kabisa. Kuko utegerezwa gukora ibyo nakubwira ukabikora, niho utegerezwa kumenya no gutangura. Rero ari ku ikibonobono rero kiradufasha ibintu byinshi. Ikibonobono ahantu ku matongo yanje yose kirakikuje amatongo. Aho gikikuje amatongo uvuga ko nagishakamo amavuta, nagishakamo ibintu bike bibaho, nagishakamo umwavu, nagiteye mfise programme yo kurondera umwavu wo kurondera kukingira ibirimwa ibitegwa vyanje, kuko aho biri mu ndimiro usanga ibikoko byose byaje byatonze kuri icyo kibonobono. Hanyuma yugomba kuza gupoma, upoma kuri vya bibonobono ibikoko byose byaje ko bigapfirayo muri kugire mu murima. Ni muri iyo ntumbero nabirimye shaka. Hanyuma nkabirima avuga ni nzobikuremo umwavu. Aho icyo kintu ze gikorokeye icyo kibabi cyacyo ubara umwavu. Aho wabiteye hajya amande yabyo kagenda kwatera ibintu biza byose. Kubera iki? Byo no mwavu kandi ukomeye. Ni muvyara rero w'igiterwa kiraha n'igiti ikintu bita mukuna. Urabona no igomba no gusa iki rero nacyo nyene tugikoresha mu buhinga nk'ubwo. Ubwa mbere aho twagiteye ibibabi byose byakorokeyeho ubara umwavu. Hanyuma twaca tubisya. Iyo tumaze kubisya tubihereza ibitungwa mu biro 10 vya turuto ushiramo ikiro kimwe. Ibitungwa usanga biravyibusha. Sinzi murosa kanya ndaza kubereka murabe ukuntu ibitungwa birabimeze. Ya myumbati dutera nabe nyene kubaruko bico bituma ya myumbati imererwa neza. Ibibonobono rero urumva ko dusanzwe tuvyimbura. Hariho abantu batavugurira baratangaza bakavugura. Hariho n'umuntu umwe arimo arakora amavuta yo kwisiga. Nawe nyene yaramenye ko izo rimwegeraniriza urashobora kuba ari muri mwebwe ko nawe nzi imasuko yandi. Urumva ko rero ibibonobono ni nakamaro. Jewe wumva amande yawe urumva ko ndakura muri amafaranga. Ariko si ibyo gusa nguramo amafaranga rero abaye matete nguramo amafaranga y'amavoka aravamo. Urumva ko dutegura imibyaro yajya amavoka mubona amakeke ni imibyaro twateguye, imisunzu n'imibyaro twateguye, ibintu bita amatungo ni imibyaro twateguye. Iyi ni mire abantu benshi kumure ntibayizi kuko ni igiterwa kije vuba ariko kifasha ibintu byinshi. Tuza kubiharage, ibi n'ibiharage byitwa musengo, n'ibiharage cyitwa kinure, n'ibiharage cyitwa mugwiza, n'ibiharage cyitwa muhoro. Ni bigori batamenyereye abantu bino bakunze kiranazinje no kuzimba. Bijya turabimenyereye ijya niye muzede 670 ariko iyi abantu benshi ntibayimenyereye. Iva muri Tanzania. Ni ibigori binini cyane. N'ikiro kirazimbye ko tukigurisha 10,018. Hanyuma urumva ibintu byose n'ibiharage. Iyi ni ya mukuna.
turafise ibihoke kaduhindukire hano twari bwamare turafise ibintu bita tangawizi ibyo turabirima ku bwinshi turafise ibinzari abantu benshi barabihoneje mu gatwe turabirima ku bwinshi hanyuma turafise ibyo bihoke amahoke tunesoro ibyo bihoke ni ibihoke bikomeye cyane binazimvye icyo gihoke inuzenya ibiro 100 bivamwo iritiro 20 z'amavuta 26 ibi nihoke vyera abantu basanzwe bamenyereye bivamwo amavuta angana n'iritiro 16 urumva ko ibyo bifite akarusho ko bigira iritiro 26 urumva ko bisumbya iritiro 10 ibi ubwo rero urumva ko twarima imyumbati ngiyi ahantu hamwe turakata kugira ngo tuzoshira abana iyo niyo tworeze kuko uwo dukura n'ubungana gutya aho twaroreje bijya barakwiye ko n'iyindi myumbati ariko uko icyo ni igiti tworeje kiva ku bene ibi biti hariho rero icyo turima kitava ku ibiti kiva ku myumbati gusa ikaba myinshi cyane nuko rero muri iyo ntumbero ibibonobono rero murarondera aha dufise ibibonobono bishika ibiro 800 sinzi namba mubigura byose mukabitwara ntumbaze ndabifise kabisa ibiro 800 turafise mukuna urumva ko ari mu byara w'ibyo bintu kandi biva muri mukuna nibyo biva no mu bihoye nabyo nyine mubishire ku kadomo kuko igihoye intuze nyamukuna ni ikintu gikomeye cyane nuko abantu batarabimenya ni ibyo kurya bihambaye ibyo byinshi mugabo birakika amagwara menshi hanyuma rero umbure nababwiye ni usanzwe turi mazira nimba naberetse ko dufite ibyo bibonobono bijyana kurya sibijya gusa turafise byinshi nimba nababwiye ko mfise ibiharage suko mubona ngaho turafise byinshi nababwiye ko turabarimyi wanashaka baza mu rwego rwa mbere muri ubu Burundi ade mwabonye amasertifika byerekana ibisunzu imone bijya dufise amakuru amatoni n'amatoni n'ejo baratwaye toni zitatu zibitwa amakoro bijya ibyo byose mubona birahari murabona ko ari ibintu bishimishije je kandi ndirata mwabagabo hari igihe usanga binakenewe yakwiye ndirata n'imbuto gusa zizoterwa ngaha mu Burundi kumbure n'abahanzi babishoboye birimo bingano ega mukuru w'igihugu igeze kugendera ageze mu kibuga kirekare cy'abatabazi bidakubwira sibyo arasubira inyuma agarutse atirekare ati mukuru ndagenda gateyo ageze mu murima w'amateke ageze mu murima w'amateke bonyine n'abagabo nimunyereke nta kibazo nimunyereke uwundi muntu ngaha muri Kirundo nje ndamugendera nawe nyene ubunyene barabura ati nimunyereke umuntu afise amatongo nkaya ndimo ndagendera ya Gatabazi barabura fise hectare 128 urumva ko ufise naho ndabikorera sibuba rero ngo guhuguza fise abakozi 350 bakuri wanje rero murumva ko turafise aho tubikorera ni nacyo gituma turima n'ibintu abantu batiyumvira mire nk'umuntu abogenda gusanga itoni ya mire mugabo jewe narayigwijije ndafise itoni 3 zande ziri hariya mu ipepe yari depo rero si yonyene baba mubona ngo ni hariho andi madepo yo ifo ndafise depo no ngaha n'ahandi reka tubereke kumbure n'ibindi bikeye yego so ibyo nivyo twimbuye nidusubira kubirima ko twibwe nk'abagwiza mbuto tuca turi imbuto za mbere izure n'imbuto bazanye zivuye muri izabo tuzotera niturima bya bindi twarimye twaduha abagwiza mbuto bato nabo bakagenda kurima hanyuma rero bya biraho bya bindi bya biriya nimezirimo muraba bazakubona biriya birahari hanyuma tugiye aha usanga nibi ubu n'umuceri uwo turasana bawita aha bafise
abyumbati yabyumbati mu madepiyo epfo biruzuye n'ibi nibyo tuvuga ati nibyo tuzofungura kagira n'ibiharage nabyo nyene byitwa reserve bizofungura ibi n'ibiharage ibiharage murabibona ibi ni byo kufungura n'uje yavuga ngo ushaka kugura ibyo kurya tumanga nitugenda kumuha mu depo kandi bivangana n'imbuto nuko ngira ngo rero muri make murabibonye bisigaye mu mbazi ibibazo kubyo mwumvise mwororamwo mu gihe cya mbere mumbaza ko ngira ngo ikibonobono ariko turazi ikibonobono burya hariya hirya hariya birakikuje ngaha biguma bizana akayaga mu mirima rero mu matongo biri ku mpera uretse ko ubu natwe tugiye kubera twumvise ko ashobora kuboneka isoko tuzafata nka hegitari nka 10 tubirime na bya bintu twongera aho muzosanga kugira ngo uruganda rw'ukibono hanyuma ni bimwe bikuvamwo abandi barabisa amasobe mu kirundi ni bimwe bituvamwo ubu rero twebwe urumva ko tubika izo mari zacu mu nguru byose nibyo byuzuye aha kiri buzuye ikibo tubyatangure kuzuza ikindi iki rero aya n'amanyare n'amasobe ni ikintu gikomeye muri gukora wa mwavu bica bikora iki rero ni bikora umwavu nivyo duhinguza umwavu ifumbire tuzi ifumbire ngira ngo babivuga kwishi kirundi kiragoye ibi nibyo dukora mu ifumbire ariko se bigusa iyo tumaze kuronka iki cyuzuye tukivanga n'iritiro zishika 200 z'isongo z'urwagwa urwagwa rw'isongo by'ibitoke aho ni ukuvuga bwa mbere twara dukoresha isukari rero ntayihari tuyihingurira twebwe nyene isukari ikaciva mu bitoke tuzana ibintu bita koka nabyo tukongeramo ifanta tuzi yego ifanta uzi koka ingo ya icyo n'ikindi kigo ndimo ndababwira icyo uko bikora si ibyo mwaje kwiga mwaje kwiga ibyo mwaje kuko ibi nakubwiye uraza ukamara ukwezi ngaha baje kumviriza akamaro n'abantu n'abavuye kuri kaminuza bize iby'uburimyi baratanga abigisha amaze ukwezi akaronka certificate yongera kuri ya diplome yiwe nuko ubwo ndimo ndabacira ku mayanyi turabandanya n'ibindi bene ibyo nyine iki mubona iki urumva ko cyuzuye aha cyuzuyemo bya bindi muvuga ngo n'amaganga y'inkwavu na hano ubu turimo turasagurira ngaha n'amaganga y'inkwavu kumbure murumva hari umuhungu ari Ngozi yitwa Aroni kugira ngo ashobore kugera ku rugerageze ko yabanje kuza rero arimo arakora umwavu w'igitangaza yerekana teraba ndimo ndakora ibintu urumva rero ko ibintu byose bijanye n'uburimyi ngaha turabifise turabikora aha tugiye hari ahantu mwaciye mwabonye ahantu harunze ibyatsi byinshi hajya mwaciye aho muciye kujya mu fasoni bijya byose tutegezwa kwihingura tukabikora mu mwavu tuzokoresha hanyuma rero hamande yaho turafise ibitungwa si ukuvuga ko dukora iyo myavu yonyene akabirya nuko twongeramo mukuna n'ikibonobono kuko nujya mwavu w'ibitungwa itazigaburiye mukuna ntuburyoshe iyo rero utazigaburiye mukuna nk'imyavungura ndinda kongeramo ibyo bintu bindi ibi byose nkongeramo kugira ngo ushobore kugira uburyohe n'umwiboneke ku bwije nuko niko bimeze nkaba niyumvira ko nogezaho kugira ngo kumbure muronye akanya ko kumbaza ibibazo ikindi novuga nababwiye ko nirata ndibitumwa akantu hose warabishoboye yego n'ubunyango ngende aho ngiye sinzoba ngiye kwicarayo gusa nzoba ngiye kwigisha mu manama ndajayo bakanyenera ati tubwire uko twokora ibi bintu nuko rero nababwiye ko kumbure si teori ni pratique
ngireko mwaje mugambiriye ikibonobono ikibonobono ni mugikore ku bwinshi muga mutibagiwe n'ibyo byose nababwiye mwabonye ko abakunda kurima haba byose haba iyo myumbati haba ibyo bijumbu haba n'amasaka sinababwiye nta kintu na kimwe narima nta kintu na kimwe kiri ngaha mu Burundi ndakora ko ndime hanyuma n'ubushakashatsi ndabandanya aha ndafise ahantu nkorera ubushakashatsi ngaho hari ibintu ndimo ndarondera kumbure muzotero mukamenya mu misi mbega iki kintu kimeze gute nagikuye hanze akabuse ndagera kugishura mu myaka nk'itatu nzokivuga icyo n'ikindi kintu kumbure kizoshobora guteza imbere urwaruka igihe bazo kihurumbira bakakimenya ndimo ndakigira ku bushakashatsi nagikuye hanze mugabo ngaha mu Burundi naho kiri ariko kumbure tuzogira ku bushakashatsi turabe ko ngaha gishobora kwaba nkuko kiba ahandi ikindi impanuro nobaha aha muraje mu rugendo shure mwumvise ko najanjaguye mugabo wumva yumvise mwana w'ubwenge yumvira mu ndoro hanyuma wewe watashe ntuzotinye kwizana ati je ndagiye baranjanjaguriye muga ngende ngeri bwina menye ntahure aha ndaryoherwa haje abantu beshi iyo ndimo ndavuga ivyo bintu harimo abavuga ati twebwe rero tugiye guhurumbira ibi bikorwa tubikore gutyo igihugu cyacu gitera imbere jewe ndatanga amahera muri OBR ndumurimye azwi ndatanga tagisi muri OBR ndatanga tagisi muri commune urumva ko ndatanga kazi ku bantu batari bake ndafise abagoronome ndafise abaveterineri ndafise abakontabule bakora muri ibi bintu urumva ko rero hamwe twuba beshi vyondyohera igihugu kigatera imbere ati kubera iki jewe ndimo ndakora programme y'imyaka 500 turi kumwe jewe mbe mbona sigaje ngahe mugabo programme ndimo ndakora ni y'imyaka 500 aha turiko turagira fondation aha nobabwira mwabona vyishe ubwo n'urunogo rubika amazi nugera hariya ibwina amazi ndidukena kandi gana amazi abaho ibido imwe igurwa amafaranga 1500 numva bata amazi hari ariko twebwe turayabika ubu turamo turagerageza no kurondera n'ayandi yose abe ari tashira uruhande rumwe